ariko mye ko nagusabye akantu ka weekend sinkwemera weekend raza ko ndagukubita no ikibazo aka kantu rero gashaka gukiza cense kakaguhezayo ntabwo bamfise ntabwo ubwira ntabwo sawa twinjira muri Primus League turi kumwe n'abantu barenga ijana ariko mudukunde tubafitiye amakuru ya Primus League mugumane natwe ariko turaza kuba tuja ku mugabane wa Buraya nanyene turabe biri kuba ko Barcelona ishobora gutakaza urukino uruhe bashaka gutakaza ubwo bakinze ubwo batarakina byose ni makino kiganiro mugabo reka twinjire muri Primus League tuvyinjirane ku ndwi ya 25 mugabo breaking news now right now Ngozi City ibintu bibaye nabi Ngozi City ibintu bibaye nabi inyuma yuko batsinzwe no mugwa Vitaro weekend heze ku ndwi ya 24 ibitsindo bibiri kuri kimwe inyuma ya match habaye gushamirana hagati ya Musa Mahanga n'umunyezamu wabo Bosco sivyo haba no gukomeretsanya bagiriza bati ibi nibi cyane ibintu novango byo kuvuga ngo hari bamwe bari bazirezita zino match sivyo wanabivuze neza ikibazo cha betting muri Vesera message Ngozi ibintu vyafashe indi ntera Ngozi City baje guhagarika umumenyereza wabo Arusha Mohamed amezi 3 Ngozi City biciye ku rubuga rwa Facebook banditse itangazo bavuga ngo amezi 3 niyo ahagaritswe ku mumenyereza bita Arusha Mohamed mu byo bamuhoye harimo ngo kutazana umwuka mwiza ku bakinyi n'abarongozi y'umugwi inyifato mbi yo gushaka gucafuza ishusho y'umugwi kuba vyaramunaniye guhoyahoya imishamirano y'abakinyi yabereye ku kibuga urunani gushika yaho bamwe mu bakinyi bagwana kuba atigeze afasha ngo agwanye ivyo gutigira vyavugwa mu bakinyi kubw'ivyo uburongozi bwa Ngozi City bwa pourcentage zitandukanye kaboro kawe uburongozi bwa Ngozi City bwafashe ingo yo kumuhagarika amezi 3 warasanzwe cegera ciwe Sengiyumva Jean Marie batazira Kapadi niwe agiye kubandanya amenyerezo uwo muri ico kiringo c'amezi 3 byanditswe na Ngozi City ikibazo kimaze iminsi kiri muri Ngozi City ni Arusha Mohamed oya jenda kubona ugira ikibazo jenda ku oya ntugira ikibazo na kimwe ni bon imeze neza ego ikibazo cha Ngozi City cabaye Arusha Mohamed kushika naho bimuvira mu guhagarika mwino equipe bon muri rusangi ndibuka ko haize igihe gito nkoze inkuru ijanye n'ivyo gutigira muri Ngozi City sinibaza ko iyo nkuru iramara imisi 7 ndibuka ko maze kuyikora hari benshi banyandikiye baransanga inbox baravuga bati inkuru wayikoze neza ati inkuru nkizi zirakwiye mu gihugu cy'u Burundi ati kuko benshi barazirengagiza kandi zogira ico zifashije ni inkuru yagaruka ku vyabereye kuri Stade Runani hanini igahera ku kintu catumye umukinyi Musa Muhanga ndetse na Bosco bankagakura bafatana mu mashati sinzi yuko iriya nkuru ediwo yigaruka ko ya kuri open mic nayishize ku rubuga rwitwa open mic hits kuko iriya nkuru irimo byinshi byoshobora kugira iki kuza wanashima kudufasha kwinjira muri Ngozi City neza tumushimire bwana Kamavinga abantu bari kubona iryo tangazo kuri wa Ngozi City tavuga ngo nivyo ego twifondeye reka tugaruke kuri article muka abafaransa bakunda kubivuga yanditswe kuri open mic turabe breaking news hanze y'ikibuga iyamagara y'umunyezamu Bosco bankagakura ntabwo yifashe neza sivyo
ni nyuma yo gukubagurana na mugenzi we bakinana muri Ngozi City umukinyi aca ku ruhande Musa Muhanga. Amakuru Open Mic Hits imaze kuronka ni uko bano bakinyi ba Ngozi City bafatanye mu mashati bapfa ukwikekana gufatiye kuvyo gutigira inkino bakina muri Primus League. Umwe mu bantu b'indani twayaze yani bayaze na Open Mic muri Ngozi City yagize ati kuva kuri hotel twashikiye ko haraboneka ko hariho ikintu kitameze neza hagati y'abana bari bamwe wumva bavuga ngo twamaze kumenya uko urukino ruza kurangira ngo ni 5-2 canke 4-2. Umukinyi signifike irumva nawe yari mu mavuga ivyo bihuha ariko nyuma y'urukino yavuze ko atavyemezo nyakuri abifitiye. Signifike irumva n'umukinyi afise uruhana ntangere ku musaruro w'umugwa wa Ngozi City wagiye uraronka kuva mu mwaka wa 2024-2025 utangura. Akaba yari mu bakinyi bavuze ibihuha yuko urukino Ngozi City yakinye na Vitaro imbere yuko yarazi ko ruza kurangira ku ntsinzi ya Vitaro y'ibitsindo 5-2 bya Ngozi City. Urukino rumaze kurangira ku ntsinzi y'ibitsindo 2-1 umukinyi signifike irumva yarabajijwe aho yakwivyo yari yavuze yishura ko ari byo ubwiwe nyene yiyumviriye. Amakuru Open Mic Hits yagerageje gutohoza kubijanye n'ubwo gwikekwe ruteje uruhagara muri Ngozi City iyo ruturuka amasoko yacagira ngo agira ati muri rusangi dufise umumenyereza mwiza muri Ngozi City Arusha Mohamed. Indongozi ntako zitagira ariko indani nyene mu mugwi harimo bamwe bavuga ibintu batazi kandi bikorera intebe ishushe kandi bakorera intebe ishushe bagenzi babo. Nta uzi ko babironkamwe inyungu mugabo amakenga y'ivyo gutigira muri Ngozi City arafise aho yahereye kuko bino si ibintu vyahoze mu mugwi oya ahubwo bimaze igihe gito cyane nubwo biteje uruhagarara. Zimwe mu nkino zivuga ko zateje uruhagarara ku bakinyi ba Ngozi City mu bijanye no gutigira n'urukino Ngozi City yakinye na Moso Sugar hari kwinkerezo rya mbere ntwarane umwaka wa 2025 urukino rwarangiye ari ibitsindo 2 bya Moso Sugar kuri 3 bya Ngozi City. Urukino umugwi wa Ngozi City wakinye na Muri igenekezo rya 9 ruhuma 2025 aho umugwi wa Ngozi City watsinzwe na Muri ibitsindo 2-0. Ico Musa Muhanga na Bosco bankagura ndetse na Viateur Manirakiza abakinyi ba Ngozi City bapfuye. Muri Ngozi City iyo umukinyi atakaje umupira mu kibuga haraho bagenzi bamuremera ugasanga bivuyemo agashavu gafata abakinyi bamwe n'inyuma y'ikibuga. Inyuma y'urukino rwahoje Ngozi City na Vitaro umukinyi Musa Mahanga ari kumwe n'abandi byatanguye aterana amajambo na Viateur Manirakiza. Mu majambo bateranye bashiramwe umunyezamu wabo Bosco bankagakura nawe ahavura fatwa n'agashavu atera ikirato umukinyi Musa Mahanga nakanya kaheze badafatanye mu kaniko. Imwe mu ishusho itabereye kubona mu higano rya Primus League. Bandanye ni gake abagushamirana ku kibuga ariko ivyara bibaye ku bakinyi ba Ngozi City kuri Stade Runani inyuma yo gutsindwa na Vitaro ibitsindo 2-1 harimo kugeguza. Umumenyereza wa Vitaro ari mu mbangukira gutabara zageze kare kugira ngo ntihagire bararigwa nubwo yashitse umukinyi Bosco bankakura amaze kugira ikibazo biturutse kwiyo mishamirano. Uruhara rwa Paris aho umumenyereza wa Vitaro gwarigaragaje cyane kuko amaze kwaseruka umukinyi Musa Mahanga yaramwumviye ava mu kibuga aja mu bwambariro ni kimwe mu byatumye intureka zigabanuka ndetse abatari bake barakengurutse inyifato yo mumenyereza wa Vitaro. Abakinyi bafatanye mu kanigo bizera ko ivyabaye bizohishura byinshi byishije mu nama izoba hagati y'indongozi za Ngozi City mu ntara Ngozi nyene. Open Mic Hits yaraganiye n'impande zose zirabwa niyo mishamirano muri Ngozi City bose bemeza ko hagiye kuba inama yo gutorera umuti ivyo bibazo mu ntara Ngozi kandi mu maguru masha. Inyuma yo gufatana mu mashati amashusho yerekana amagara ingene yifashe ntahumuriza hariho uruhande inyuma y'imigwano yababaye ko cyane. Ijisho ryo ku ruhande rw'ibamfu rya Bosco bankagakura hamwe n'izuru ryiwe byarahungabanijwe niyo mishamirano bituma amagara y'uwo mukinyi atifata neza. Amasoko ya Open Mic yemeza ko yatanguye imiti ariko afise uburibwe bukomeye. Open Mic Hits nk'abari ku kibuga twashimye gutanga amakuru twatohoje neza inyuma yo kuganira n'abarabwa n'ivyabereye kuri Stade Runani igenekezo rya 33 mu mwaka wa 2025 inyuma y'urukino rwahuje Ngozi City na Vitaro ku muhingamo uwo munsi. Murakoze cyane. Article ndende mugabo isiguye vyinshi.
ati vyose bizohishurwa inyuma y'inama izoba mw'inondwi mu mugwa Ngozi City. Inama yahishuye ibintu byinshi rero. Arusha Mohamed abaye victime wa bino bibazo. Reka Patrick ntange ijisho ry'umukinyi witwa Ngozi City agiheza gukubitwa n'imisi ibiri imbere yaho akubiswe. Ntange ingene rimeze ni ryambere nibaze yuko bino bintu hageze yuko bisohoka kuko Ngozi City inama yabaye yari inama y'ibanga, yari inama hagati muri Ngozi City mugabo nk'ibisanzwe classic sport bihari twarabivuze nta nama n'imwe zo bano mu mupira w'amaguru ngo classic sport reke kubirimwo nubwo batoba badutumiye byinshi turabimenya kuko tujejwe gusereva abantu badukurikirana. Reka umusore azwi ku izina ko ndaraba ingene twonyegeza bimwe kugira ngo nibije ko vyose. Yes, Landry adufashe atwereke igihimba twebwe dukeneye ijisho. Yaranje uburyo ari kadra namaze kurifuka namaze gufuka ahandi abantu turi kumwe ku rubuga rwa YouTube muraza kumona ijisho ry'umukinyi bankagakura Bosco gibubafu ryavuzwe mu iyo nkuru murabe ingene ryari rimeze vy'ukuri. Nimba hogeraho abakinyi bababazanya kuno muri buno buryo iri jisho rikaba kuno kubw'inzara izuru rikaba nk'ukuraho kubera inzara vy'ukuri wohavura ushinge nawe ukavuga ngo muri Ngozi City nta kintu na kimwe cari ko kiraba. Merci beaucoup. Gomba kureko bwana Landry nibaze yuko abantu babibonye. Edi nawe urabibona iri ni ijisho rya Bosco bankagakura bari barijanye kabisa ryari rigiye uri kuribona bari barijanye. Rero kubona muri Ngozi City bakoze inama igaruka canke yiga ku vyabereye kuri stade Runani jewe mbona kari kintu nshize ni inama yabaye provoke n'abakinyi kubera ko ubwabo batari ko barahuza kubera ko ubwabo nimba umwe yisanta kari mu kibuga uwundi yabone yuko naka ari mu kibuga kubera ko inyungu kanaka ndaze kuba ndavyinjiramwo gahoro iyi krebe urukino bakinye na Moso Sugar rw'ibitsindo 3-2 besh bagiye babigaruka ko bati n'urukino rwari rwa betinzwe. Abaravye urukino bemeza ko igice ca mbere cari gitandukanye n'igice ca kabiri. Ndetse umwe mu bantu twari ko turaganira mu miseze aba mu ntara ya Gitega akunda umwe mu migwi ikomeye hagati ya Musongati na Frambodi Centre mu ntara ya Gitega mu biganiro twagiraniye ku munsi wa kabiri yarambwiye ati Beni ndacababajwe n'urukino nabonye rwa Moso Sugar n'umugwi witwa Ngozi City. Aba bakinyi bamaze gushwana jewe naregeri witwa Musa Muhanga turaganira arambwira ati jewe ivyo nzi vyose kuri uno mugwi nzobivugira mu nama. Abandi bakinyi baravuga ngo mureke kugwana mureke gushwana tuve ngaha kuri stade Urunani nitugera Ngozi ibiri mu bwambariro vyose ibiri muri vestiaire ibi bivugwa ku bakinyi ba Paria vyose tuzobivuga. Uwitwa Bosco bankagakura umunyezamu wa Ngozi City nta rindi jambo ryamuva mu kanwa utara kuvuga ngo nanje nifuza kuduga Ngozi. Ivyo banyagiriza baze babivuge jewe mpari. Inama ngiyo irabaye. Negre Arusha Mohamed ndamuganiriza kuri stade Runani ndambwira nti Arusha Mohamed abasore bawe ntabwo bameze neza. Uri umuvyeyi uri umumenyereza mwiza binjiremwo kugire ngo
ntibakomeze kugwanira ku kibuga, ntibakomeze kugwanira mu kibuga, ntibakomeze imishamirano. Arusha Mohamed yaranyemereye ko ivyo bintu agiye kubikora, me abasore bafatana mu mashati. Nimba warabibonye canke nimba wumvise mwiyo article, harimo uruhande Ngozi City indongozi zisa n'iziri mu kuri, kuko Arusha Mohamed ivyo vyabaye deja urukino rugerejeje gutanga interview. Muri interview twakoranye nibaze ko nta hantu na hamwe irasohoka iyo interview, nta muntu n'umwe ayifise, meme no ngana twavugije nta naho nanayipostinze ndacayibiza. Arusha Mohamed igihe babasore bafatana, wewe niba atari muri vestiaire kuko sishaka kumubeshera, yarari hariya hejuru mu bwoko, kuko biboneka muri video aza imishamirano isa Paris amaze wahoshorotse, wabona ko hari ahanavuye atari ngaho hafi. Mugabo umumenyereza w'abanyezamu ba Ngozi City aravugwa cyane muri bino, nubwo mu Rwandiko jewe nta mubonyemwo. Umunyezamu umumenyereza w'abanyezamu ba Ngozi City aravugwa cyane, akavugwa n'abakinyi ba Ngozi City. Sishaka kubigaruka ko yuko ari muri bamwe bagiye bavuga bati munyezamu kanaka arabetinga, ari muri bamwe bagiye babwira abakinyi ba Ngozi City umuce umwe yuko afise vyinshi azi kubijanye n'iki n'abakinyi bapariya muri Ngozi City. Sishaka kubimwagiriza, me namwe mu makuru novuga ngo twashoboye kuba tugira iki dutohoza. Bwabo n'abakinyi baramubwira ko amakenga, bakavuga ngo uno mugabo muri Ngozi City avuga amajambo menshi, kandi mwayo majambo harimo amajambo usanga akomeretsa abanaka akeza abanaka. None ajejwe iki? Tuva kuri Arusha Mohamed. Arusha Mohamed we yaratwemereye yuko agiye kumvikanisha abakinyi ubwabo. Umukinyi yitwa Musa Muhanga yaravuze yuko hari ivyo ari kubona mu mugwi witwa Ngozi City atahora abona. Vestiaire y'umugwi witwa Ngozi City yose yaracanyemwo, kuva ku mumenyereza kuva ku bakinyi. Hari amakuru tutashimye kuvuga, burya Arusha Mohamed yasa n'uwirukanywe inyuma y'urukino bakinye na Moso Sugar. Hariho n'abakinyi bagire birukanwe ku rukino bakinye n'umugwi wa Moso Sugar, inyuma y'uko Kayanza United n'abakunzi bayo bavuze ngo iyi Ngozi City ku rukino twakinye na Kayanza United rw'igitsindo kimwe ku busa, harimo utuntu tutameze neza. Mu nyuma bakinye na Moso Sugar muri Ngozi City bibera indani, banka kubishira habona. Arusha Mohamed yasa n'umumenyereza ahagaritswe. Harimo n'abakinyi bagire bahagarikwe muri Ngozi City. Ari naho wumva vestiaire yatanguye gucafurira, ndetse n'umumenyereza Arusha Mohamed yarasa n'uwamaze gutahura yuko muri Ngozi City ibintu bitameze neza. Wumva ko yamera nk'ubikita gato, yamera nk'ubivamwo gato. Nuko ku rukino Rwande, ku rukino rwa Moso Sugar, uno mumenyereza habuze gato ngo agire iki ahagarikwe muri Ngozi City, ajane n'abakinyi bamwe bamwe. Ivyo ndongoze za Ngozi City zirabibona bati nyamara nitwo ikosa riragaragaye, mugabo nitwoca tubishira hejuru ubwo nyene. Baba baragize iki, baba baravyihanganiye. Niki none cabaye muri vestiaire kuri Stade Runani mbere yuko match ya Butaro itangura. Nukuvuga ngo bari muri vestiaire, uno mumenyereza yitwa Arusha Mohamed yoba yaregereye uno munyezamu yitwa Bosco. Aramubwira ati ndumva ibintu biri kuvugwa, ama audio ndayafise n'ibindi bigiye bitandukanye. Bosco biranka kabaza umumenyereza ati none nimba ayo ma audio yafise, nimba yavuga ko bo bamwagiriza ko afise ama audio y'uwo muntu azana umubosi mu bijanye n'ivyo gupariya muri Ngozi City. Umukinyi yase kwishura umumenyereza. Je ndababaza nti none ni gute ava match umumenyereza yitwa Arusha Mohamed ashobora kwegera umunyezamu wiwe akamubwira ati ndakwikeka, hanyuma akamugumiza muri liste y'abatangura. Ico rero abakinyi ba Ngozi City bakimenye hakiri kare. Baravuga ngo ni gute umumenyereza wa Ngozi City ashobora kuba yikeka Bosco bankagakura nk'umunyezamu, ashobora kuba ari karapariya, ariko akamugumiza muri 11. Yabahamagaye arabanyezamu babiri niba atari batatu.
aravuga ngo ndazi ivyo muri ko murakora n'ama audio ndayafise. Iyo audio ntiyayumvisha Bosco, iyo audio ntabwo yayumvishije Bosco. Uriko na already mewe munyezamu bamugumiza muri 11 bamugumiza muri 11 batango. Ariko imwe rero kice kiza kubabaza umuco w'abakinyi bamwe bo muri Ngozi siri bati ni gute none umunyezamu umikeka ufise n'amva ngo nico no kwita n'ama evidence kandi we wamubwiye yuko ufise n'ama audio kandi ukamwikeka wagiye kumubonanya ugo gwikwekwe uko kumwikeka ukaba wamwiketse ukanabimubwira kumwikeka ariko ku rukino rwa Vitaro ukamugumiza muri 11 batangura. Bamwe mu bakinyi batanguye mu kibuga bari kumwe novuga ngo n'umumenyereze yitwa Arusha Mohamed. Ico kintu nibigeze bagira iki, ico kintu nibigeze bagitaho. Ari na mpamvu wumva yaba muri mita y'igice ca mbere haba muri vestiaire mbere y'uko urukino rutangura abakinyi ntibari guhuza kuko deja yaba witwa Viateur niwe yambaye igitambara, uwitwa Udo Osoro yahora atangura mu kibuga amagara yiwe ameze neza, atangura kuri bando touche, vuga ngo captain wa Ngozi City yari kuri bando touche. Hanyuma umukinyi yitwa Viateur yaciye muri Top Junior agaca muri Aigle Noir, yarari hehe, yarari mu kibuga. Umukinyi yitwa Musa Muhanga mbere yuko ashwana na Bosco yabanje gushwana nande n'uwatanguye mu kibuga arinde ari kapitene yitwa Viateur, batangura gusa n'abateranya amajambo. Mu vyo bavuze harimo umunyegoro yitwa Bosco wumve ngo yari yavuzwe mbere yuko urukino rutangura, ndetse batangura kunamwikeka bari kuri hoteli. Uri kuvyumva batangura kunamwikeka bari kuri hoteli. Urumva ko edi atmosphere yo mu rukino ivyo ariko birabera mu rukino n'ibindi bigiye bitandukanye n'inyuma y'urukino bitari kuryoha. Urukino rwagiye kurangira bigaragara ko uwitwa Arusha Mohamed atanezerewe. Nivyo abakinyi biwe bari bashwanye, abakinyi biwe basa n'abacanyemwo, mugabo vy'ukuri vyagaragara yuko nawe atanezerewe. Arusha Mohamed ni umumenyereza mwiza mu kibuga kuri tapi vert. Reka ufashe n'ingingo zishika kuri star Ngozi siri bashize ahabona zatumye no mumenyereza ahagarikwa. Simvyibuka byari umumenyereza muri Primus League yahagaritswe inyuma y'ikiringo akamereza umugwi, simvyibuka. Iyi ni imvuga imigwi yo muri Primus League ifise mu kwirukana abamenyereza. Harabahagaritswe baragaruka byari nabwo ati simbiheruka simvyibuka. Mugabo nimba mvango muri Primus League Burundi harahagaritswe abamenyereza 80% yabo byarangiye batakaje akazi. Bisobanura ko hano kuri Ngozi City Arusha Mohamed imbere ko tuganira kuri izi ngingo star twibutsa abantu mwino projet ya Ngozi City guhera icicaro ca kabiri kuduga icicaro ca mbere Arusha Mohamed ninde mwino equipe ya Ngozi City. Tashaka utwibukije abantu ino projet ya Ngozi City, ino equipe ya Ngozi City gura deuxième division Arusha Mohamed no muntu ki mwino projet ko dufise ingo star mwagiriza ibintu bitanu yakore equipe ibidasanzwe yabanye na equipe mu cicaro ca kabiri yubatse equipe akoresheje novuga ngo abakinyi bagiye batandukanye harimo n'abakwe mu ntara mwinga bari barabanye. Yubaka equipe novuga ngo y'abajene ifise generation ikiri nto nyuma yuko umwaka waruheze bari bafeirinze kuduga mu cicaro ca mbere. Uwo mwaka urangiye baza mu cicaro ca mbere kandi equipe igira yitwara neza. Nyuma yo kwitwara neza mu cicaro ca mbere basa n'abaciye bashira amaboko mu mifuko baravuga ngo iyi equipe yacu ntizokoroka, iyi equipe yacu kandi ntizotwara igikombe. Kubona dufise squad director zokoroka kandi kubona twarubatse ibintu bimeze neza. Cene nibaze ko hagezaho ikrebe ijajara eti Mugarusha Mohamed ni novuga gute ni nkingi ya projet ya Ngozi City bagiriye ko kugira ngo tube tubona Ngozi City yuno munsi. Kuba ari nkingi ya Ngozi City bicaye tujana ku ngingo ya mbere banditse ivyo bamuhoye kutazana umwuka mwiza kubakinyi ndetse no kuburongozi bwa Ngozi City. Aho biherana ngaha kubera iki Bosco bagenzi we bariko baramwikeka
hakavugwa match ya Bomamuru, hakavugwa match ya Mososhuga, wewe ukamugumiza muri 11. Cyo ni kibazo nawe wobaza Arusha Mohamed. Kubera iki wabonanije abanyezamu ba Ngozi City harimo na Bosco, ukababwira yuko na wewe ubikeka, ukagira iki ukaguma umugumije muri 11. Kubera ko wabwiye ko wikeka uwitwa Bosco ariko utigeze uhamagara ngo indongozi za Ngozi City kugira ngo zimwikorere ko amatohoza imishamirano itaraba. Kubera ko wumvise yuko abakinyi bikekana ubwabo muri vestiaire, wewe ntufate ingingo zo guhana bamwe wikoreye amatohoza canke ntufate mezire zo gutunganya ivyo bintu mu maguru masha kuko wumva ko vyari ko biganisha club ahantu habi. Nibaze yuko ivyo akuru akora ivyo bagiye bafatira ko kwiyo ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri avuga ngo inyifato mbi yo gucafuza ishusho y'umugwi. Nuko kuntu atigeze basi abamagabo nk'inyuma y'imishamirano urabona yuko atababaye canke ngo avyinjiremwo cane, ahubwo abandi bantu ubona yuko ari bari impliqué gose mu kijanye no kubanguranya n'ibindi bitandukanye. Cyangwa ugasanga bavuga ngo inyuma ya Mososhuga twarabahaye krendeye, nta kintu mwigeze mukora, imishwano yagumye ari yayindi, imyidogo yagumye ari yayindi, twebwe rero tuje gufata ingingo. Kuba vyaramunaniye guhoyahoya imishamirano y'abakinyi yabereye ku kibuga runani gushika yaho bamwe mu bakinyi bagwana, bisobanura ko ingingo sinza kubanemeranya na Ngozi City imishamirano igitangura ego yarahari yigire sindabibazwa maka abakinyi baragira iki barafatana. Eske mwari ukibuga iyi ngingo ya gatatu irafata no munyeza no mumenyereza mu gihe watubwiye ngo asa nk'uwaja cerewe imishamirano itangwe kuziragabanuka swat watubwiye sinzi ni baravuye muri vestiaire canke arandi yaravuye. Arusha Mohamed ntajejwe security, ico ni kintu ca mbere aho sinza kuba njana niyo ngingo. Arusha Mohamed ntajejwe security. Arusha Mohamed match iheze ararikure kuja kwihagarika. Arusha Mohamed match iheze ararikure kuja muri vestiaire, ararikure kuja muri vestiaire. Arusha Mohamed match iheze ararikure kuja gutanga interview. Arusha Mohamed si wo gucunga abakinyi biwe ngo ntibagwane, equipe yakabaye kuba ifise ujejwe security. Umwe wese rero akore akazi kiwe, iki ni kica kindi nama navuze. Arusha Mohamed siwe ajejwe ivy'abakinyi. None se Carlo Ancelotti katagiye gufata Federico Valverde ari muri parking atinze umukinyi wa Villarreal kugira ngo amukubite bivanye n'amajambo yari yamubwiriye mu kibuga. Ubwo Federico Valverde ko yagira kubituriya mukinyi wa Villarreal yamukubita aca hanwa Carlo Ancelotti canke icaca kurikirana Federico Valverde. Deja banabakinyi bakuze ivyabaye inyuma y'urukino. Si abana batoya ba Mina Arusha Mohamed yambika ibirato yambika amabutura. Nuko sino muri antrenema n'amategeko bagenga mu makonti. Iyo antrenema niwe yari kwidirija. Ingingo ya kane isa nk'iyimufata bien mpuza n'uburongozi bwa Ngozi City kuba tigeze afasha ngo agwanye ivyo gutigira vyavuga mu bakinyi. Ingingo imufatisha ko yagiye kubwira umunyezama ati wenda kwikeka n'amaudio ndafise. Ivyo rero ni je ndabivuze kuko je ndabifitiye ubuhamya. Ivyo ni je ndabivuze Ngozi City navyo yasohoye je ndabivuze ndabifitiye ubuhamya. Mohamed Arusha Mohamed yabwiye Bosco ati wewe mu bantu bari kuzana ikicuka cyo gutigira, mu bantu bari gutigira no guparinkira urimo meme reka mbivuge Bosco niwe yabimbwiye. Ivyo yarabimbwiye Bosco bankagakura yarabimbwiye ati gusa sinamwishuye ati nanje nkibaza niye mpamvu yanyikeka kangumiza muri 11 kandi akambira ko afise niyoje. Ingingo ya nyuma umwimbu udashimishije kuvuga igice cyo gusubiriza fase retour cigana ca Primus League gitanguye. Umwimbu udashimishije, umwimbu udashimishije turabe Ngozi City ifise umwimbu udashimishije. Oya Eddie nkugarukire kuri iki kintu. Hano Arusha Mohamed basi kurukino rwa Kayanza United ni ibintu byatanguye kuvugwa kandi bo bari barutsinze kimwe kubusa. Barisigura bati none twebwe twogura match ya Kayanza United dufashiki uri kubitahura.
bigenda bivugwa ku rukino rwa Moso Sugar nimba idi uri kunyumva neza ndi kukumva hari abakozi ba Ngozi City base nabagiye guhagarikwa mugabo Ngozi City irabirabira iravuga ati babandanye kuri match ya Moso Sugar kuko bavuye kwa Moso Sugar baca kwa Muri hari match nakomeye kurikira suko si bavuye kwa Moso Sugar baca kwa Muri se katurabe oya bavuye kwa Moso oya reka Moso Sugar bakinye hirya yejo bavuye kwa Muri baja kwa Ngozi kwa bakira match ya Bomamuru iyo match yaravuzwe match ikurikira bisobanura ko vyahereye kwa Muri ahubwo vyahereye kwa Muri kuko match ya Kayanza match ya Kayanza na Moso iri hagati ya match vyahereye kuri Muri kuko bakinya Muri 9 February wori kuri match ya Masipiri oya bakina Muri 9 February baca bakina na Moso Sugar le 1er mars izo rero nizo nkino zavuzwe cyane wumve ngo n'abakinyi ubwabo muri Ngozi City ivyo bintu bari babizi yuko izo nkino arizo zigiriki zishobora kubafatisha canke arizo nkino zavuzwe cyane rero Edi reka nkubwire kino kintu Hamdan atero bebebe ati kintu nagire nkubwire ico womenya coco ibintu byo gupariya mu Burundi umenye ko vyeze cyane ati kugire ubone kivyo nkubwiye ari byo tora nimero yanje nzoguha score exact y'imatch zaguzwe one day niho uzoca ubibona ati nivyo mvuze nyandikira kuri 67 382 desa 67 iyo ni commentaire kuri YouTube nyandikira kuri 67 majana 382 majana 2 Edi nyuma yo kumva ivyo gupariya byaramaze kwinjira muri ndabusabwa Primus League reka ngaruke mugabo reka kugira tugire facts y'umusaruro hanyuma tureza turambega Arusha Mohamed guhagarikwa vyari hari hageze hari hakwiye ubundi du closing ino doshe nibaza ko mu kijanye n'umusaruro urabye nko mu kwa gatatu match 3 ya Kenya yatsinze match ya Moso Sugar gusa atsindwa na Egnoir atsindwa na Vitaro mu kwezi kwa kabiri match zine Ngozi City batsinze match zibiri batsindwa rumwe nako batsinze match zibiri batsindwa zibiri mu kwezi kwa mbere match zibiri batsinze rumwe banganya urundi batsinzwe na Olympique Sale batsindwa na Buamuru batsindwa na Egnoir ndetse na Vitaro Bikomeye inabarusha nuko twinjira indani cyo tubihebe oya tutiza kwinjira indani naho umwanya uri kutujana muga tuza kwinjira indani mu Ngozi City ikibazo gikurikira kiravuga ngo bigenda gute ngo umuntu akurikirana hafi club a telefone umukinya ari kuri hoteli ati sohoka rokare ico tuvugana bigenda gute ngo umuntu akurikiranira hafi club so atari mu ndongozi a telefone umukinyi ari muri locale canke mbere yuko baja muri locale hotel ingo tuvugane kandi ukabona yuko mu byo bavugana ntashobora kwandika akoresha maperi gusa kandi mu byo bavugana agomba kumuha isoko agomba kumuhuza no mu boss mu bijanye n'ivyo gupariya kandi uwo muntu nyene ugasanga araho club iba uwo muhuza ibintu kwera ibintu byo twicira none uwo muntu bamuhagaritse ikete rya kabiri ryanditswe kuri uwo Ngozi City bagisohora ko Arusha Mohamed sinzi reka uraba buryo ibi bintu bimeze kuri abantu baje kuri Facebook ya Ngozi City twe urabona uri kubona iriya 50 minutes uriko nino poste itari kama jambo ni foto ntona ko hano yari poste mugabo bafusi byari biriko yari poste bari banditse ko bahagaritse umunyezamu Bosco
apara kumagarika kumwirukana bamwagiriza ngo kuzana umugigwa wo gutigira no gushaka kuvyiza mu bandi bakinyi ino post yamaze kwishirako irya inere bace bayifuta mugabo ntibayifuse bafuse ivyandiko mugabo ugereje kora kuri page hari ahantu hari post kivuze ngo Bosco ibintu vyiwe bashobora kuvyigako cyangwa usange banamuhagaritse bamuhagarika batamuhagarika kuko reka ndakwereke ikindi kizibiti muri group iraha y'abanyamupira turimwo umwe mu bavugizi ba Ngozi City bakoze partage za poste zibiri reka ndakwereke bwana yego uri kubona ino poste partage ya mbere yego Arusha Mohamed ahagaritswe amezi 3 uri kubona wari we uyu si mu mavugizi ba Ngozi City ni kwa Sajamporo poste ya kabiri bankagakura Bosco yirukanwe burundu ire poste ntayibona iyi ntayibona aha rero nico kintu je ngomba kuvuga nuko jewe ntari mwishiramwe ry'umupira w'amaguru ndakagirire Ngozi nako bere kuriwe ngira gasinshute gusa ndakamuhe aga posting nyene ziniki zibiri zikurikirana Randri cende baza kubere kuriwe turagereza gufuta izina giwe gusa giwe umuntu nuko jewe ntakora mwishiramwe ry'umupira w'amaguru amatohoza nokora no yakora nk'umumenyesha makuru kugira ngo ushobore kubwira abantu ingene nakoze ayo matohoza me hari ibintu ntovugira ngaha kuri mikro ibi bintu byo kwirukana abakinyi banyu ngo burundu mutabanje kugira iki mutabanje kubashikiriza ishiramwe ry'umupira w'amaguru ngo ribikorereko hari abandi bantu muba mukingiye mu maklub aba bakinyi baba bafise abantu babarondeye jembere kanitangira ubutumwa muri Ngozi City ibintu birahindutse kanitangira ubutumwa muri Ngozi City umuhungu Randri katandabisha ko kamera nanyarutse rabisha ko kamera ntanga ubutumwa muri Ngozi City ingingo nivyo Ngozi City bazifasha mugabo twe nka Classic Sport mu matohoza twakoze twararose inimero yibanga yagiye irondera bamwe mu bakinyi ba Ngozi City bari muri hotel canke batari muri hotel umugambi nyamukuru wari uko abo bakinyi ba Ngozi City botigira mbivugiye kuri micro za PJ Classic FM uvuze ngo suramo kan subiramwo gasubiremo ubutumwa watanze ku ndongozi za Ngozi City ubutumwa ntanze ku ndongozi za Ngozi City amande parankwira twarashoboye canke ngome ndabivuge narashoboye gukora amatohoza yimbitse ndagera no ku muntu yarondera abakinyi ba Ngozi City kivuze rero ngo kino kintu nshobora gufasha ishiramwe ry'umupira w'amaguru nkabageza ibwina hantu bashobora gukura ivyatumye umunyezamu Bosco bankagakura bamuhagarika burundu bakanamwirukana muri Ngozi City canke na Arusha Mohamed ubwiwe andondere tuganire nshobore kumufasha bimwe bibo vuga ngo indongozi za Ngozi City zari kukundondera nk'umumenyesha makuru akoze amatoza kwi inkuru ishiramwe ry'umupira w'amaguru rira kukundondera nk'umumenyesha makuru yakoze amatoza kwino nkuru hari ivyo ntovugira hano kuri mikro kuko jewe nkikuru no mwuga ndazi ko birimwe amamiliyoni ndazi ko birimwe amafaranga menshi sinzigera ndeka kubivuga ku radio yedi ndakubwije ukuri twama twagize ubwoba
uyu mucafu uri muri siporo ndundi sinzigira ndeka kuvuga ku radio aho iyo mu Rwanda hari abakinyi benshi b'abarundi bagiyeyo ntibanahonyera mu kabaca babwira ati we subira i Burundi uvugwa muri betting aho iyo mu Rwanda bagufashe muri betting amajwi yawe n'ibindi byose uyasanga ku mbuga ngurukana bumenyi nitwaguma rero tubahishira bakazana uno mucafu muri shampiyona y'igihugu cy'u Burundi nubwo twogomba twe tukaramba tukamara imyaka 200 canke 300 kwinosi football ntayizigera iterera imbere nta nayizigera ija rero je ndasabye uwitwa Manarex Genero atwarishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi kuri no kaya Ngozi City ndashobora kubafasha n'imiburiburi bagakora amatoza ku muntu umwe yagiye aburabuza abakinyi ba Ngozi City harimo n'umunyezamu bankagakura Bosco harimo n'ama message Bosco bankagakura yashira habona simvuze ngo ayashira habona canka atayashira habona aho yanamwishuye sishobora kuva muri hoteli ndi kumwe n'abandi vyoboneka nabi akaguma mu telefona amubwira ati woza tukumvikana ndazi yuko musanzwe mubikora ntibiza gusarisha ntibiza kugira iki apa rero y'ivyo hariho nibindi bigiye bitandukanye kama krebe ngayi wacu atabishira habona ubu inyuma y'abakinyi ba Deira inyuma y'imigwi imwe bimwe mu byo tuzoba twabonye biba byo canke bitabavyo tuzoza tubitanga kugira ngo bifashe abatandukanye mu matohoza hari abamenyereza bahamagagwa bakabazwa bagataha hari abakinyi bahamagagwa bakabazwa bagataha ndazi ko no muri kano kanya abantu bariko barankurikirana bavuga bati no musoro ariko aritanga ibintu ariko arinjiramwe yagombye akabireka meje ndazi kata myaka 500 nzobaho nimba Imana yarambwiye ati genda umumenyeshe makuru w'inkino uyu mucafu wo kumva ngo umukinyi ngo arirukanywe mutatuzaniye abantu batumye agira iki aja mu ivyo bintu sivyo muri kubarenganya uyu mucafu wo guhagarika umumenyereza mukamuhagarika ngo ivy'agateganyo ngo kamezi 3 canke iki muri mososho gabirukanye abakinyi uko tubajako nka open mic hits abakinyi bavuga ukuri babakinyi baca babagarukana muri staff muri effective kandi babirukanye kugira ngo ntibabandanye babivuga hari umwe mu bakinyi yandikiye umwe mu bantu atari nga mu gihugu cy'u Burundi ama message ndaca yafise ati bro nuko utari nga ku butaka bw'u Burundi kwibi bintu uri kurabaza bakumenye uri risk yo gutakaza ubuzima kuko ibintu biba birimo amamiliyoni menshi nakubwije ukuri rero mumenyesha makuru w'inkino sinzi ngena kingiwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi mugabo ndemeye ndatanze sacrifice nshobora gutanga umuntu umwe mu bagerageje kuzana uno mugera mubi mu bakinyi ba Ngozi City mu gihe bari bitekerereje mu gihe bari batuje hama krebe guhagarika umukinyi canke kumwirukana burundu FFB idakoze amatohoza yayo FFB idatanze cica idatanze cegeranyo kuko je nka Bosco twaraganiye arambwira ati umuntu umwe ntashobora gupari kuko Musa Muhanga twaraganiriye Arusha Mohamed vya betting ni twigeze tubiganira ko mugabo naraganiriye n'abagiye batandukanye narumvise ko muri Ngozi City atari umwe kandi atari babiri nimba rero imbere y'urukino mushobora kuvuga ko mwiketse umunyezamu yitwa Bosco mukamugumiza muri best 11 hariho nabandi me apare yabo bandi je nkabayizibe ni Bertrand nk'umumenyesha makuru yakoze amatohoza kwiki kintu mweko mushimye kubishira abona nka club reka tubandanye tunafashe nishiramwe ry'umupira w'amaguru ntabwo banukuri nabo mwafise niba mpamagara kavuga ati bayizibe ni Bertrand amatohoza yawe wakoze yubatse gute bimeze gute nzoyabereka hama nta ni umugera mubi ubonetse no vuga ngo uno mwaka muri Primus League Burundi nyuma yuko siko twovuga ngo namasezerano y'umwaka hagati y'inzuzi Paria na FFB biri gutuma imiguno munsi n'abakinyi bishora kwirangiza sacrifice abarongozi b'imigwi bagira canke se abantu muri kubona iyi ni sini wanje barambona hariya mu ifoto inyuma
aho ni muri groupe imwe runaka murabona ko habaye partage y'inkuru zibiri mugaye inkuru ya kabiri yo hasi ugiye kuri page ya Ngozi siri ntuyibona bayifuse mugabo ivyarimo mwiyo nkuru nuko bankakura post ku munyezamu yirukanywe burundu aho gakugira iki kuzana umuka gupariya wewe arafatisha abatari bake kuko bamuguze bamuzi bamukweza Burundi Sport Dynamique n'ahandi uravyaga agashavu Musa Muhanga yarafise uravyaga agashavu Vietel yarafise n'abandi bagiye batandukanye muri Ngozi siri ino club bugishobora kubera karorero izindi ku rukino rwa Moso Sugar baragomvye kubahagarika ntitwabivuga ku radio turanuma mugabo bino nukuri ndumva umutima wanje none Edi singi bisimbige oya ndabizi ntago uvuga nkuko ntago uvuga nkuko udafise evidence kandi hano birahari hano hanze ico gusa nshobora gukuramo ngaho si oya evidence zirahari tu kabisa yamwitande yitande manager manager kabisa je nibaze ko nta mafaranga mfise mugabo ndafise umutima wo gukunda umupira w'amaguru kandi kubona noza nkavuga ikintu nk'iki ku radio bisaba ishiramwe ry'umupira w'amaguru je rinkingire apari yuko rinkingira bisaba na bagenzi banje bankingire cyane nanje ubwanje nkikingira kubera ko biheri wawe ndi umwe mu bamenyesha makuru kikingira ndi umwe mu bamenyesha makuru nshobora kuzozira umwuga jewe nkora nama nabivuze iyi ngingo ya Ngozi City guhagarika umumenyereza ni ngingo ije mu gihe cyo canke singingi ije mu gihe cyo Edi canke se ntibyari bikwiye ko bahagarika ibi bikorwa na FFB ibi bikorwa n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi niryo rikora amatohoza hama Ngozi City nimba yakoze amatohoza mbere yuko ifata ingingo zo kwirukana bano bantu babanza kwanza kuguma muri club kuko Bosco azohanwa nk'uwari umunyezamu wa Ngozi City ntazohanwa nk'uwo mwibarabara Bosco mumwirukanye ashobora guca nava no mu gihugu cy'u Burundi akagenda ataduhaye abo bantu babikorana kuko mumwirukanye mufise evidence namwe mumwirukanye mufise fact niyo mpamvu Ivan Tony bamaze kubimwikekako aguma ari umukinyi wa Newcastle gushika ishiramwe ry'umupira w'amaguru rizovuga ngo turaguhagaritse kandi nta gihe Newcastle cyangwa se Brentford yigeze ivuga ngo turaguhagaritse tukwikekako baba basandura ututnaye FA bakoze amatohoza hanyuma imigwi isohora itangaza bavuga ati nitwasanga bimwagirira umukigo ntituzokwigira tumushigikira ibi bimenyetso byose bifatwa mu migwi byari bikwiye kuba bitwagwa hehe mwishiramwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi apana kumva ko imigwi icinyanyasa ni mu mwirukane ni mugira uko sico gikuru ishiramwe ry'umupira w'amaguru hariho inzego zigiye zibijejwe zigiye zitandukanye zishobora kugira iki zishobora gufasha kugira ngo abantu nk'aba bahanwe kuri stade runani nahavuye mfise umwe mu bantu yariko aragora abakinyi cyangwa umukinyi ntavuze kugira ngo ivyo vyo gupariya bibe kuri stade urunani nahavuye mfise amakuru yitwa ko akwiye y'ivyo abakinyi ba Ngozi City bapfa kuri stade urunani nahavuye mvuganye n'abakinyi bagwanye mvugana na Arusha Mohamed mvugana n'abagiye batandukanye begere mu gwa Ngozi City rero kubona ingingo nk'izi zafashwe hari abandi bantu tutabona sinzi ko bahawe FFB sinzi ko bahawe ishiramwe ry'umupira w'amaguru me ndaza kuba ngera kuri federation uko nukuri kire ni nimba Ngozi City binitabi bahaye nanje ndabibahaye genda mubaze Ngozi City bino nuko nayo makuru avugwa mu mugwa Ngozi City ibihano biri kuva ku kintu kijanye no gutigira bafise match ku munsi wejo isaha 9 kuri stade Rukundo Ingozi barakira umugwi wa Academy Deira match yawe ya mbere makuno kwezi kwa kane inyuma yo kugira defete zibiri mu nkino 3 bakinye mu kwezi kwa gatatu Ngozi City rero baraza kuba bakira uwo bita Deira badafise Arusha Mohamed nk'umunyeza mukuru ndetse na Bosco bankagakura nk'umunyeza mu mugwi mu gihe ikipe ngene yakina neza idi cyane nimwe mu gitwa twiteze nka revelation dorane warashima umugwi ingene warimwo abana bakiri bato uyu mugwi ingene wari yubatse cyane uyu mugwi ingene atacu wari guhomba wigumye uri propre
nkuko watanguye uri propre uyu mugwi watanze akazi muri Coupe du President uyu mugwi Primus League wari kurerekana icitwa umupira w'amaguru uyu mugwi warufise abana bakiri bato cyane cyane nk'abantu dukorana amatohoza nka 4 canke 5 ishiramwe ry'umupira w'amaguru rikagira iki rikadushigikira ndazi yuko iki none nk'ubu tukaza tukabivugira he ngaho kuri mikro tukabivuga ndazi ko baca bagenda barafumbatisha abantu tora 1 million tora 2 million tora 5 million tora 3 million ntuzobivuga meje suko vrai nzoza ayo nkorera ngaho kuri PJ nimba zoba ari igihumbi ndayakenyerere koko nzoba nayakoreye nibangirira nabi naho Imana mushobora byose yo mwijuru izonyakira kuko jewe ndiko ndakorera Imana edi ukunuko ndiko ndakubwira uzuri hana rero buri munsi kuza ndi hana buri munsi se buri munsi wihana ese meruka kugishano rikomeye cyane buri munsi wihana nivyo mugabo nizere ko ino ni football kandi edi ntabwo ari football ntabwo ari football ejo bundi hari umugwi wo mu bigeme icicaro ca mbere wanditse ko abakinyi bagwariye muri hopitale kanaka nta mukinyi numwe agwaye ico kintu uracumva match ziza kuba zisiba match irabaroporte hari iki kidodo c'umuganga yitwa ko yagize iki yitwa ko yasinye nasi bashana bibitse he jewe nk'umumenyesha makuru muri bene umugwi sinzi yuko nkibifise yarandonde ati bahizi nta bakinyi baraza mu ikambi ati nabamaze kuza ntitwobakoresha ku rukino dufise tuzokina na club kanaka ntitwifuza kuzoza kurukina impamvu nuko muri club ibintu bimeze nabi cyabwa ni mwandikira ishiramo ry'umupira w'amaguru mabwire ko ibintu bimeze nabi ati twoba dufise isiguro zidafasha cica nditekanira nza mbona club ifise ugwandiko ivuga ko abakinyi bafise ingwara itaramenyekana bagwariye muri hopitale kanaka kandi nukora abakinyi ntibari bariyo none football yacirikiraje irimwe abamafiyateri benshi football yacirikira sanza nta bakaza dimirambwe tuzoronka nta vitaro tuzongera kubona na shusho y'umukinyi mwiza zobone nka Kavarina hayo mu mugwi serukira gihugu na shusho y'umukinyi nka Gaël Duhaindavyi tuzongera gufa dusubiye kuronka nibibaho umuntu nahembwa n'ibihumbi 500 ariko usanze ngo kurira imikasha ari miliyoni 8 yazikuyehe ugasanga bari kugura amaparasera ari muri club ya nyuma ariko kumva ngo yaguze parasera kandi club yiwe izokoroka waja kuraba muri kontra cyangwa se indani club mufitiye amadeni mishahara y'amezi 5 Baginyoza ni wigeze kubivuga atabakinyi b'abarundi bamwe baragura ibitsindo nabibonye ngaha muri champion ugasanga ari umugenzi amakubwiye ati je nakaya telefone yambwira yuko mu mashuti atanazotera nzoreka imwe kinjira canke zibiri zikinjira hari amamatch twagiye tubona mwamwe twagiye tugaruka ko ku radio tukayavuga nimba amasezerano FFB ifitanye nimwe mu makampo na Paris kumbore bishobora kuba atari bibi mugabo tugaruke mu gihugu ca Espagne mu gihugu ca Espagne gomba winjiye uri Chelsea warasinyiraniye na Bubeti Bubeti ukabuyambara ku jezi mu gihugu ca Espagne jezi ubwirizwa kuyikura muri Espagne urumva nturekura no kwambara jezi iriko kampuni iparia mweswe guparia hari umukinyi akina mu gihugu ca Espagne urigera wumva ngo yafashwe ari karapari mbe nkiriya migwi kinarariga ntayo kabisa meme nivyikora Carlo Ancelotti ararenguka ba Neymar twabonye barenguka rero bimwe biba ngaha mu mupira w'amaguru ngaha aha nyene aha sinzi ko bihabwa inguvu n'abari mu mupira w'amaguru sinzi ko bihabwa inguvu natwe gwamenyesha makuru tutabibwira bene gihugu ku radio kandi turi ijisho ry'abo bamenyesha makuru sinzi yuko dutinya kuvuga abo bantu netwe nitwe nyene bari bagakwiye kuba batinya kuko nitwe turi mu mupira bo baza baje bitwaje amafaranga tutazi yo bayakuye baje konona umupira w'amaguru mu gihugu ciwacu rero ntayangure kuri Ngozi City ndabivuze ku yandi makrebe yose narihanganye
ndaja kuba ngenda mwishiramu ry'umupira w'amaguru inyuma y'ikiganiro canke nzogenda canke bazoze kundondera ugwego gwo ari gwo gose nubwo zoba inzego z'umutekano ndabivugiye ku nsamirizi ndumumenyesha makuru y'inkino baze mbahe bimwe mu byo nagerageje gutoza kuno mu gwitwa Ngozi City bishobore gufasha bishobore gufasha oya matoza ndazi bo barayafise kandi barayakora bishobore gufasha ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku bintu bimwe bimwe biri kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ni football rero nakora bati ni football ya hani wacu turi kuvuga iyi ni football no vango ya hani wacu mo wese agerageza kugwanira hamande no vango yuko bamwe mu barongozi b'imigwi bikokora urumva nimbari hari ku ruhande abandi baba bari mu burongozi bw'imigwi bagenda bagatera pressure bivanye n'ubu buryo abakinyi no vango twitabuke baronka bakibaniza ibintu vya betting ni ibintu no vango vyica championa zigasubira inyuma championa zigahagarikwa abakinyi bagasubira inyuma abakinyi bakabarokare ntagira abakinyi baba international kuko umukinyi arashaka gutsinda 25 yasohoka ngaka abona n'ibitsindo bitatu muri championa runaka ndubona ko yaroye yagiye erega edi nuko gupariya byahora bikoko nimba ari umukinyi ariko aratsinda ibitsindo vyinshi agatanga amafaranga umunyezamu kanaka agakora penalty bagaca bayimuha kayitera uwo mukinyi kwa bizwi ko ari waza gutera iyo penalty canke naho ugasanga igitsindo arakirekuye kirinjiyemo ugasanga ngo afite ibitsindo 25 kumbe ibitsindo vy'ukuri ntivyarenga 5 canke 6 nuko ibintu bimeze muri Primus League rero twabiho ngo City ku munsi w'ejo kwa 6 bazokina na Academy Day mugabo indi match izoba ni Ereba Masipi saa 10 kuri Centre Technique Nationale aho mu Ngagara bazoba ari kwambikana na Hware Vision 2026